umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ku yari ko aravugwa mu bisata bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye harimo impinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu, urupfu rw'umwe mu bagabo bakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi, ndetse kandi tuze no kugaruka ku biriko biraba aho muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba hariyo abanyagihugu bariko baranyagwa amatongo yabo, aho bariko baratabaza umukuru w'igihugu basaba ko batonyagwa amatongo abatunze n'ibindi vyinshi. Rero ntuze gucikanwa aho uri hose ndagwaye kaze ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyenda kugira ngo utoje cikanwa nayo dushikiriza, kandi usangize bagenzawe ano makuru aho baherereye hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Dr Etienne Karatasi yaraye ashengeye. Iri ni izina ryari rizwi cyane mu myaka za 90, abari mu butegetsi barifata nk'umwe mu bansi bakomeye b'ubutegetsi, ni mugihe kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bamwumva nk'inkingi ikomeye yabo. Ibi tubona uyu munsi ubutegetsi bwa nkurunuka bahunze bukabita abansi b'igihugu bagicafuza mu makungu sibishasha, no mu ntwaro za mbere niko vyari. Uvuga ivy'ubutegetsi buri mu Burundi budashaka kumva yamyitwa umwansi w'igihugu. Muganga Etienne Karatasi nawe yabayeho gutyo imyaka myinshi. Abakiri bato bashobora kuba batigeze bumva iryo zina, reka tuze kumabwira mu kanya gatoyi kari imbere. Ni mugihe kandi ikigo Anagesa kiramutswa umuyobozi mushasha. Ni mugihe ikigo Anagesa kijejwe kugurira umwimbu abanyagihugu cyane cyane umwimbu w'ibigori cagiye kirabamwo ibibazo vyinshi bitandukanye. Mbere umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca anifatira mu vy'ico kibazo, gusa vyabandanije kuba akananira bahinga. Olivier Bitegekimana rero kuri ubu ni waramutswe ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya umusesekara w'umwimbu w'abarimyi Anagesa kuva ku igenekerezo ya 31 mu Kakaro uyu mwaka wa 2024 nkuko biri mu itegeko ryatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Uyu muyobozi rero akaba akoreye mu ngatandu y'Imana Joseph yari yagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ku igenekerezo ya 15 Ruhuhuma umwaka uheze w'2023. Reka dutegereze turabe ico uyu mushasha ahawe ayo mabanga ariwe Olivier Bitegimana azokora mu gihe uyu akoreye mu ngata ariwe Nduwimana Joseph we ikibazo cyo kugurira umwimbu abanyagihugu cabaye akananira bahinga, mbere bamwe bakawugura bahenzwe. N'ibindi vyinshi rero tugiye kugaruka ko ntuze gucikanwa ndagwaye kaze muri ano makuru. Nkuko nari mbivuze ko gato mu kanya gato gaheze, izina rya Etienne Karatasi uyu akaba ari umudokiteri yaraye ashengeye. Ni izina ryari rizwi cyane mu myaka za 90 mu gihe abari mu butegetsi barifata nk'umwe mu bansi bakomeye b'ubutegetsi, abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bakamwumva nk'inkingi ikomeye yabo. Ese uyu ninde? Reka tumugaruke ko ni mu gihe benshi mamuzi bavuga ko Uburundi buhomvye umuganga akomeye cyane. Etienne Karatasi yavutse ku igenekerezo ya 29 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1943 i Musema muri komine Butangazwa mu ntara ya Kayanza. Inyuma y'amashuri mato yize i Musema yabandanije yisumbuye muri École Moyenne Pédagogique y'Ikibimba, ndetse mu mwaka w'1965 Etienne Karatasi yagiye kubandanya amashuri mu gihugu ca Danemark. Muri ico gihugu nyene yahavuye yiga muri kaminuza ya Ondense aharonkera impamyabushobozi ya Dr Amedece mwaka w'1980. Uyu akaba yari umuhinga mu vyo gusinziriza abagwayi canke gutera ikinya nkuko abanyarwanda bavuga anesthesiologie. Mu nyuma yarize ivyigwa bijanye n'intwaro administration muri kaminuza ya Aarhus muri Denmark nyene.
uyu Dr Karatasi yarakoze amabanga menshi ajanye n'ubuvuzi muri Denmark. Muri Zambia yari umuhinga yemewe, yarabandanije kunonosora ibijanye n'amagara y'abantu mu mahuriro mpuzamakungu akomeye y'abaganga mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudagi, Hong Kong ndetse n'ahandi henshi. Uyu kandi akaba yari incabwenge ikomeye Burundi butigeze bushobora gukoresha kubera indyane z'urutavana ko zama mu gihugu. Mu bijanye na politike, Etienne Karatasi numwe mu bashinze umuhari Paripehutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani na kane, Karatasi yabaye icegera ca Gahuturemi yari umukuru w'uyo muhari. Aho Gahuturemi yiciwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda, Etienne Karatasi niwe yamusubiriye. Aba bamaze kubona video ya Gahuturemi atanga ikiganiro, uryamubaza niwe Etienne Karatasi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kabiri, Paripehutu yariciyemwo kabiri. Umukuru w'ishami rya gisirikare Kosani Kabura atangaza ko atembagaje Etienne Karatasi. Kuva ico gihe amashami yaciye aba abiri, iya Karatasi n'iya Kabura. Mu biganiro vy'amahoro i Arusha, Dr Etienne Karatasi niwe yaserukiye Paripehutu, akaba arinze ashengera avuga ko afata igenekerezo ya 28 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri, umunsi amasezerano ya Arusha yasinywa kimwe mu matariki ahambaye cyane mu mateka y'u Burundi. Mu mwaka kandi w'ibihumbi 2004, Etienne Karatasi yaratahutse mu gihugu aranashikana abagwayi ibihumbi bibiri, bamwe muri bo bahavuye binjira mu nzego murantungi, aranashikana abagwanyi ibihumbi bibiri, bamwe muri bo bahavuye binjira mu nzego z'umutekano. Umugambwe Paripehutu wahinduye izina kugira wemerwe mu mategeko, uhinduka Parti pour la Libération du Peuple Burundais, Paripe Agakiza. Yari yaje avuga ko agarutse Burundu kandi aje kwitegurira amatora, ariko ntivyatevye mu Burundi, yahavuye asubira muri Denmark. Mu mwaka w'ibihumbi 2007, umugambwe Paripe Agakiza watoye umukuru mushasha Kazimiri Ngendanganya, wagiriza Dr Etienne Karatasi ko yibera mu mahanga. Kuva ubwo ntiyasubiriye kuvugwa cane muri politike y'u Burundi. Paripehutu ishami rya Rwasa yakomboye Kosani Kabura mu mwaka w'ibihumbi 2001, niryo ryabandanije gukomera risinya amasezerano yo guhagarika ingwano muri Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2008, mu nyuma rivamwo umugambwe FNL, hanyuma haza SNL mu mwaka w'ibihumbi 2019. Dr Etienne Karatasi na karorero ku Burundi ngo vyananiye gufatanya abana babwo. Ubuzima bwa Dr Etienne Karatasi bwo nyene ni incamake y'amagorwa y'u Burundi kuva bwikukira. Igihugu cama gifise abana baco bitwa ko ari abarundi, aribo Barundi, n'abandi bitwa abanzi b'igihugu. Muri kahise zari intwaro z'abasirikare bagwiriyemwo abatutsi zakomera abahutu cane cane. Uyu munsi ngo ni intwaro z'abasirikare bagwiriyemwo abahutu zikumira abahutu n'abatutsi batiyumvira nkabo. Ufise ubutegetsi mu Burundi ngo yama yigitaka ari we akunda igihugu, abandi bose ko bacanka. Bamwe bahoze bitwa abansi b'igihugu nabo bashikiriye ubutegetsi babandanya iyo ngendo igayitse, bagahinduka abakunda igihugu, abasigaye bose bakitwa bacanka. Uko niko rero Burundi ubutakaza incabwe nka Dr Etienne Karatasi n'abandi benshi cyane. Mu mwaka w'ibihumbi 2018, ikinyamakuru Iwacu cabajije Etienne Karatasi ico azovuga ashitse imbere y'Imana. Etienne Karatasi yicuye ati: "Nzosaba imbabazi ku vyaha vyanje, nzoyishimira ku ngabire y'ubuzima yampaye no ku vyiza yankoreye, na cane cane kuba yarampaye umuryango." Igihe ciwe cyo kuja imbere y'Imana caraye kigeze rero. Etienne Karatasi akaba ashengeye afise imyaka 81 mu gihugu ca Denmark, tukaba duhojeje umuryango asize. Ngivyo rero ivyaranze uyu muganga akomeye cyane Dr Etienne Karatasi, umwe yafashwe nk'umwe mu bansi bakomeye b'ubutegetsi, abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse kandi uyu akaba abakiri bato batigeze bumva iryo zina nk'uko abakuru bo barizi gushika ubu. Ni mu gihe kandi twabwiye ko mu ntara y'Amakamba muri komine Nyanzarake hoho ibintu bitifashe neza, ni ibintu bishingiye ku ndyane z'amatongo.
Abo ni abanyagihugu bafise amatongo ku mutumba wa Mwimbiro ahitwa Gifingwe hafi y'ishure ryaho, bavuga ko amatongo yabo ariko aranyagwa n'abategetsi bakoresheje amanyanga. Abo banyagihugu bagashikiriza ko ayo matongo yari yahawe abanyagihugu bari bahunze urwimo rwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri, bayahawe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na rimwe bahungutse, umwe wese yahabwa. Kuva muri uwo mwaka amatongo yagumye yegukira abanyagihugu, bahakorera imirimo itandukanye, batera ibigazi, abandi barahorera inka n'ibindi. Hari na bamwe kandi banagurishije ibipande bito bito kugira bikenure mu buzima, ubona ko bari bahungutse batagira uko babaho. Nk'uko babandanya babishikiriza, abanyagihugu baheruka kubwirwa n'abategetsi babarongoye ko ayo matongo agiye guhabwa bagenzi babo mu bwoko bw'abatwa. Abo bategetsi bagasigura ko ayo matongo yegukira leta, ivyo abanyagihugu bene amatongo bamirira kure kuko bobo bavuga ko ayo matongo yamye abegukira, ubona ko bamaze imyaka irenga 30 bayaranguriramwo imirimo ukuri kwamye. Abo banyagihugu rero bagashikiriza ko hari akarwi k'abategetsi bashatse kunyaga ayo matongo, baca bashaka kwitira abo mu bwoko bw'abatwa ngo nk'ibiraro kugira mu nyuma bazoce bayashikira, bagatabaza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko yobafasha kugira ngo ntibanyagwe ayo matongo yabo bahawe bagiunguka, kuko ariho baziga uburaro n'uburamuko n'akazoza k'abana bahibarukiye nk'uko bobo babitangaza, bagasaba kurenganurwa n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe kandi abazogira rusansuma n'abigisha basaba guhabwa amafaranga yabo yo kwiyunguruza, aho ni mu ntara ya Burunga. Kuva batanguye inyigisho abazogira rusansuma mu ntara ya Burunga mu manuko bw'igihugu twisunze indinganizo nshasha y'intara, baridoga ko batararonka amafaranga yabo yo kwiyunguruza. Inyigisho zatanguye ku igenekerezo ya 25 mu Kakaro guheze. Ibiro bikuru bijejwe rusansuma bikaba bimenyesha ko amafaranga yabo azoshirwa ku makonte azobugururirwa muri Copec, ikigega cyo kuziganya no kugurana na canke muri posita, bakazoyaronka inyigisho ziheze. Abo bigisha n'abazogira rusansuma bagenda ahantu harehare. Tugenda ahantu harehare mugabo gushika ubu nta faranga na rimwe ryerekeye izo nyigisho turahabwa, niko bavuze bidoga. Ni mu gihe abandi bava mu makomine ya kure nka Kibago na Kayogoro barahangwa no kuronka aho barara n'ivyo bafungura kubera ko inyigisho zibera ku mugwa mukuru w'ikomine nshasha Imakamba, bakavuga ko badashobora kuronka amafaranga yo kuriha amahoteli. Ni mu gihe ibiro bikuru bijejwe rusansuma bimenyesha ko amafaranga yabo azoshirwa ku makonte azobugururirwa muri Copec canke muri posta, bakazoyaronka inyigisho ziheze. Inyigisho rero zikaba zihabwa abazogira rusansuma zatanguye ku igenekerezo ya 25 mu Kakaro, zikazorangira ku igenekerezo ya 14 Myandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya, aho uri hose ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda kugira ngo tuzicikanwa nadushikiriza, usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhoza TV rero, Imana iba hezagire.